Ajoutons des moments de joie avec l'Inox Music Company, une entreprise de vidéoproduction et photographie qui capture et relate vos instants avec excellence. L'innovation est notre devoir. C'est Rosine Marie Ninahazwe, rédactrice de chez l'Inox Music Company. Ngena pese yombote kwata umujyagara kubaretse nange bitatu Joel, amazina ni bitatu canke Joel. Ikiganiro ni impano yanje. Yes, turi kumwe n'umutumira dasanzwe twamusanzaho ariko aragirira ico twokwitwa itize, twokwitwa itize. Reka duce tumwakira atwidondore yongede ace aramutse n'abakunzi bacu mbere n'abakunzi biwe. Yes, amahoro TRESOR. Amahoro cyane. Umeze neza? Ushaka kwidondora kuko baradukurikirana kugira bamenye amazina yawe yose. Yego, je nitwa Nzeyimana TRESOR, mugabo kazina kubuhizi banyise banzi kuri TRESOR. Bisobanura TRESOR mu Congereza. Nkaba ndumukinyi wa tennis de table ngaha mu Burundi. Uratubwiye uri umukinyi wa tennis de table ha mu Burundi. Nijyari wumvise TRESOR ufise iyo mpano yo gukina tennis? No munsi ntumvise umuhamagaro kuko naho nabitanguye none nkunda mugabo aho twari dusanzwe dukinira hari hafi yo muhira na ngenda nkajya ndaraba kwitaga kude kunyira abandi bakina canumva biranje muko nyene ubwo wanashima n'umuntu yaje kuntora mwiwara ndiko ndikinira amabiye tukira abana cyane kuko nabitanguye mu 2004 acambwira ati petit frère ni sawa urashobora kuza nka kwigisha pingpong ndambwira ati wapi kweri ivyo by'uburofa je navyo nokina kuko nana kamaro mugabo nkacyanga ngenda ndaza ndaraba kumwina bikina iki buke cansanga namubwiye ati ebana bro urabizi rero ubundi tayari. Yego. Okay. Uratubwiye yuko watanguye kera wari ufise nk'imyaka ingana? Nari ufise nk'imyaka 11 uko. Yego. Okay, turumva ko watanguye ufise imyaka mikeyi cyane. Wagiye urakina mu nyuma hari uwajara kutora aravuga ati yani ngo tugende ndakwereke. Nibaze yuko yagutoye bivaye nuko yabona wari ufise talent y'icyo kintu gishobora gushikana ahandi hantu. Sino bivuga uko kuko yasanze ahantu gusa mwitereze yatereza football wasanga dukiramo kera hari isima iki nyako nkina mabiya cyaraza uko nyarampropoze ati urashobora kuza nka kwigisha ping pong namwe ati wapi nzoraba ngira ngo nyina byumva ngo nzoje uko onye ndabikinu nyigisha ama mu nyuma biranzamwe uko nyene kwera aho twaba bakinira hafi yo muhira ni minota 2 nabashitseyo kuko byararabana sinzi ko muzi kongere y'umuganga mu Nyakabiga ku gicenda mu ya kabiri. Yego niho twara dukinira niho nabitangiriye ni nawe umuntu wa mbere yatanguye kumpa iyi racket dukinisha mugabo ubunye akaba atakiri ino mu Burundi yarashoye kuja muri Canada aho yubatse ugwiwe. Yego bisigura aho hantu wakugiye mu Nyakabiga wari yari nka equipe canke yari club? Yari club. Yego. Kwiyo club yitwa Challenger. Niyo ya novuga niyo yavuyemo abashampion bose bo ngaha mu Burundi. Yego. Okay, tuje rero nk'ubu urabona ko usanze ubu warabifashe nk'umwuga bwite. Burya ubwo rukino rwanyu go barumwe nk'akanoti? Oya. Aho no bambeshe nta professionalisme irajamwe cyane ngaha mu gihugu ciwacu. Gusa nyene abakinyi barahari kandi turabikina. Hari ababikunda, hariyo n'abatabashije kubibandanya babihevye kubera babonye peut-être ngira ngo nk'ivyo uvuze atakanoti canke atakamaro bakabona ibindi bishobora kubazanira akamaro de plus kurusha ping pong. Rero kubona je nkibandanya gusha kuri ino saha ni kubera passion, ni kubera ndabikunda, ni kubera biri muri jewe kandi naho natanguye ndavyanka mu nyuma vyambereye umukunzi. Yego. Igituma nenda kubaza ico kibazo turamenyereye abandi basenze bakina ibintu bigiye zitandukanye. Hari igihagera ku rundi rwego akavuga ati ndabona ko ari nk'akazi. Isigura ko ubikina atarakaza ari kwiryohera gusa. Oya je su kwiryohera nabikubwiye nkuko nabivuze kare su kwiryohera jewe novuga ko ping pong iri mu maraso kandi ndayikunda cyane kuko no mwaka nkwiza imyaka 19 ndayikina urumva ko atari igihe gitoyi cyane nuko biri muri jewe nuko numvise no bibandanya ndabikina malgré que abo twatanguranye babihevye bacitse intege mugaje urumva narabandanyije ndabikina gushika kuri no saha mugabo
n'ubundi sino yivuga nabi hariho bimwe bimwe ifasha n'ibindi nyene tuza turagwazagwaza buke buke turi ngaho nyene uravuze ati hariho bimwe bimwe ifasha ni nkibi namba atari banga bimwe bimwe ifasha ndashobora kuronka nk'abana bashaka kwiga ping pong bashaka kumenya ingene ping pong bayikina hama tukavugana n'abavyeyi hama bakaza bariga hama abavyeyi babo tukaba twavuganye bakaza baragafana kiwanje niko bivuga urumva ko usanze twovyitwa umukoci usanze ufise urundi gwaruka wigisha muri ubwo gwaruka nka wewe uri kuragwigisha muri wo hora wiyumva gute ikintu nama ndababwira ni kimwe ndababwira nti kuko akenshi urumva hari gihe umwana abaje kubera avuga ati je nshaka kuba nka TRESOR nshaka gushikaho TRESOR yageze oya je ntushake kuba nkanje gwe iyo ndoto ufise niyo mugabo banzuze mu kintu kubera wumva yuko gikunda kandi kiri muri wewe ufise passion muri ico kintu hama au fur et à mesure petit à petit uzoshika kuri ico kintu nanje nagezeho gushika kuri no saha yego okay hama tuje rero ubu muri iyo myaka yose 19 maze utadufatire ku mwaka dufatira 2020 kubera ukuri 2020 umwaka wa 2020 kuri wewe wabaye umwaka mwiza ku mwaka wa 2020 jewe wambereye umwaka w'imigisha myinshi umwaka wanyugururiye imiryango myinshi gushika kuri no saha aho nashoboye gutahukana medaille de bronze umudari w'umujumbu mu Kirundi hari amahiganwa yabereye mu gihugu c'u Rwanda yahujije ibihugu byo muri East Africa uburundi Kenya Uganda hamwe n'u Rwanda aho nashoboye gutahukana ikibanza ca gatatu uratubwiye yuko wa 2020 ari umwaka wakubereye waguhaye imigisha myinshi imiryango myinshi yarugurutse ku buryo naho waronse agashimwe n'utaranzi yaramenye yaravuze ati hari umukinyi kanaka kandi abishoboye kuri wewe TRESOR uwo mwaka utahanye nk'ako gashimwe kuri wewe nko mu muryango canke mu bagenzi bakwakiriye gute canke muri equipe usanzwe urimo banyakiriye neza cyane kuko murumva yuko ari iteka ridasanzwe iyo waserukiye igihugu hamukagira ico utahukanye ukatahukanira igihugu vraiment nanje narishimye cyane byari ibintu biryoshye cyane byari ibintu byishimo bibiteye iteka byashoboye kuntera iteka muri carrière yanje ya ping pong nukuri narabishimye cyane n'abagenzi inshuti ama club ndimwo bose barabyishimiye cyane kandi bakanyifuriza no gutera imbere cyane hariho tusubiye inyuma gatoyi watubwiye yuko hari abo mwahora mukinana benshi kandi bari babizi mbwa badebukiwe ubu hariho nk'abantu bako baradukurikirana bavuga baba bafise nk'inyota yo gukina umukino wanyu bavuga ati jewe nilifo je nzokine mere nka naka cyangwa mere nka TRESOR mbwa wumvise uvuze uko ati hari abadebukiwe ni nk'akaye kajambo cyo ubabwira kugira nabo ntibaze badebukirwa abashaka kuja mu uwo mwuga kudebukirwa akenshi bitegwa no kuba utaritahura kuko nanje nk'ubu nimba turi kumwe je nawe ntimwari kuba mwaje kungisha kino kiganiro ntimwari kuba mwasanze muri salle ndiko ndagira entraînement naye kwa narabihevye kudebukirwa rero sikindi no gucika intege urashobora gucika intege ari ugitangura kuko utabona imbere yawe ingene hazoba hameze iki ni naco gituma bashimye gukoresha rya jambo bakunda kuvuga cyane mu gifaransa plutôt mu congereza ngo never give up kuko ejo hawe ntuzi ingene hazoba hameze ntuzi ingene hazoba hameze nk'ubu nanje sinarinzi ko nayi kuba nicaranye namwe ngahanye iyo mpeba sinarinzi ko nayi gutana medaille de bronze mu mwaka uheze iyo nahagarika sinarinzi yuko nayi gushora kurira indege iki mugabo kwera ya passion ofise muri jewe gwa rukundo mfitiye ping pong ruri muri jewe rwatumye nimba hari ibintu byatumye ncika intege mugabo narabitsinze ndavuga nti nta kibazo jewe je dois continuer kugira ngo nshike ku ndoto yanje shike nanje ku cifuzo canje nteze imbere umukino wa tennis de table mu Burundi yego uratubwiye yuko ushaka kuzoteza imbere umukino wa ntunze wa tennis de table mu Burundi yego niyo ndoto yanje niyo ndoto yawe hama kera ukivyiyumvira waravuga ati jewe ndakeneye kuzoba nk'umuntu wo kurundi rwego urumva ko n'indege wahavuye yuriye rero nibaze ko n'ubu uyu mwaka wa 2020 twinjiyemo nibaze ko uwo mwaka wewe uvuga ati jewe vyoma ndakeneye n'uyu mwaka ko urishiriza 2020 kuri wewe nk'iyi 2023 uri gutegura iki murakoze cyane kuri ico kibazo nibaze ko ari kibazo na cyane cyari kinda gishinga cyane nico nari nkeneye ko mumbaza jewe ubu nako nditegurira hariho
competition izoba mu gihugu ca Kenya ku matariki ya 17 gushika 19 z'uku kwa kabiri nyene. Ni competition yitwa Open igurura umwaka nyene, umwaka mushasha. Batumiye ibihugu nka Uganda, nibaza ko na Tanzania zo biri hajya, nanje barashoboye kumenyekira invitation barantumiye. Niyo tona nimirije kuzoja gukompeta, kuja guhiganwa n'abandi nzoba nasanzeyo. Nico gituma mwasanze muri iyo myimenyerezo ndiko nditegura. Rero ego imyiteguro ni myiza, kandi gushika kuri no saha mukuri ndashimira Imana kubona ikintije amagara meza, nta kibazo na kimwe mfise. Gusa nkuko wabimbajije, umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro ahari hose, ndamutumiriye kugira icyo aterereye kugira ngo ashobore kumfasha ico cyakindi bita ngo support, haba kote materiel canke uburyo bw'amahera iki byose. Iyo bakoze cyane kugira ngo nzoshobore guserukira igihugu atantambamye nimwe nzoba mfise. Turana yuko ni misi yagiye tukabona wari kuragira nka entraînement uri ku gatwe kiwawe. Uje nta mukoci usanze ufise akugirisha uri wenyene? Jewe nibaze yuko umukoci nari mfise wa mbere, nuyo yankuye mwibarabara, nkura mwibarabara kanshira muri sare, akanyigisha ingene bakina, ati bafatuku akampira keti we ya mbere. Ego après lui haraje n'abandi bashoboye kubandanya banyigisha. Mugabo jewe kuva kera cyane, kuva après iyo myaka ingahe, kuko jewe indege ya mbere nayuriye mu 2008 cyansubira yindi mu 2009. Rero kuva iyo myaka iheze ni jewe nagiye ndimenyereza ku bwanje, ndaraba ama video nkaraba ati nakagira ukuntu kuko umuntu wese arasumira ikintu yemera, ati reka je nshaka kuzoba nka naka. Yego jewe akenshi nimenyereza ku ma video ndaba, nkaja muri sare nkaca nshika ndavyaplika. Turamenyereye uyu mukino wanyu nta bantu bawirukira cyane. Bibaza ko ari kubera nibaza yuko atari kubera ata visibility ihari, kuko tumenyereye nka za basketball, nka za football, ari abantu benshi bahurumbira cyane, nizo abantu benshi baraba cyane, nizo twumva cyane mu gihugu cacu cy'u Burundi. Mugabo nibamenye yuko hariho n'indi mikino, par exemple nk'umukino wa tennis de table, bamenye yuko hariho n'abakinyi babizi kandi bashoboye, kandi bashobora no kuzana indi midali. Nibaza yuko ari cyo gituma, kuko natwe turakeneye visibility. Ni naco gituma je nakubwiye yuko kimwe mu ndoto zanje ari guteza imbere umukino wa tennis de table mu Burundi, ukamenyekana ukaja ku rundi rwego. Nk'abantu bako baradukwirikirana ku kajambo wose n'ubabwira kugira babashe kuza nka kujya bakunda football cyangwa basket, nk'akajambo saba ni nk'akahe? Akajambo no saba sakandi kujya twumva baja gusupportinga iyindi mikino nka football canke basket, natwe buze bakadusupportinga bakadufasha twotera imbere cyane. Nka kujya twumva ngo naka ngo yatanze miliyoni zingahe muri federation canke muri club canke iki, natwe byo tumutiva cyane. Nibaza yuko ngira ngo nababihevye busubira akagaruka bumvise yuko Pingpong yavyutse kandi yateye imbere, yatanguye kuzana irindi zina. Nibaza yuko byo bari ibintu byiza, kandi kaja mu notekerera nuko nsubire nsabe umuntu wese yari karadukurikirana ngaha anye ko yogira ico aterereye akanterera kugira ngo amfashe nzogende kuja muri iyo competition ata kibazo kindi nzoba mfise, ata mwidogo nzoba mfise. Ku bantu bako baradukurikirana, hari abashobora kuba bazi Tresor n'abandi batamuzi, mugabo muri aka kanya kubazokurikira ikiganiro nibaza ko bazokumenya. Haya Tresor avukana n'abana bangahe? Tresor n'umwana w'ikinege. N'umwana w'ikinege. Ni naco gituma ngira n'indego gumuzurira cyane. Bana inshallah kwa wingi kabisa, Imana ibandanye hezagira.